Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data. Wo tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uno munsi imbere n'abazoyumva mu gihe kiza. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, ni mwene so kwizera Fabien. Shimishijwe n'Imana kongera kubana namwe kuri uno munsi wa gatanu, ni mu kiganiro Saveur Divine. Aho dusozereye icumweru tuganira ku ijambo rivuga ngo Aburahamu niwe sekuruza w'abizera. Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Pawulo yandikiye Abaroma, ni mu gice cya 4 umurongo wa 18 tugeza ku murongo wa 25. Umutwe w'amajambo haravuga ngo ibyasezeranywe tubiheshwa no kwizera. 18 Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nkuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanukishwa no kwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye icyo Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya yuko icyo Imana yasezeranye ishobora no kugikora. Icyo cyatumye bimuharugwa ko nk'ukugororoka. Ariko ntivyandikiwe wenyene yuko byamuheruwe ko nk'ukugororoka, ariko no ku bwacu bizoduharugwa ko nkako, kuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu imukuye mu bapfuye. Yatangiwe ibicumuro byacu, azugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Imana ishimwe. N'aya majambo tumaze gusoma yandikiwe Abaroma n'umukozi w'Imana Pawulo, kugira ngo dushobore gusozera kino cumweru. Imana ihabwe icubahiro. Umutwe w'amajambo tumaze gusoma uvuga ngo ibyasezeranywe tubironkeshwa no kwizera. Duhereye kuri uno mutwe w'amajambo, bene data bakundwa b'umwami, twitwa abizera, abizera Kristo. Twitwa abakristo kuko twizeye ijambo ryiwe, turamukurikira, twemera ko ibyo yavuze ari ukuri kandi n'ukuri. Dusiga ibyacu tubitera umugongo, nkuko Aburahamu yatubereye icyitegerereza, atubera karorero, atubera sekuruza w'abizera. Nawe yateye umugongo igihugu cyabo, inzu ya se, umuryango wiwe, maze akumva ijambo Imana imubwiye akaryizera, agahaguruka adakekeranije, maze akarangurura akerekeza mu gihugu Imana yamusezeraniye. Imana ishimwe. Imana twebwe dukomoka kuri Aburahamu mu kwizera, hari isezerano rikomeye yadusezeraniye muri Kristo Yesu. Mbere ryo sezerano riruta yandi masezerano, ryo naryo rivuga ngo Yesu Kristo agomba gukugwa mu isi amaze kuzuka. Yabwiye abigishwa, Imana ishimwe, ngo ngiye kwa Data kubategurira ahanyu, kugira ngo aho nzoba ndi namwe abariho muba, nzogaruka kubajana. Imana ishimwe. Iryo niryo sezerano riruta yandi masezerano yose tugira turi hano mu isi, kuko mu isi duhabwa amasezerano yo kugira umugisha y'ibidutunga n'ayandi masezerano mu buryo bw'impwemu. Ariko isezerano riruta yandi yose nuko Kristo Yesu azogaruka kudutora, akatujana tukabana nawe mu ijuru kwa Data ahatagira umubabaro, kandi tukahaba ibihe bidashira
Imana ishimwe. Nk'uko twasomye rero, ibyo twasezeranywe byose tubiheshwa no kwizera. Utizera ko Kristo azogaruka, utizera ko yagiye kudutegurira aho tuzoba, bene data, iri sezerano ntirizomushikako. Imana ishimwe. Duheshwa amasezerano y'Imana nuko twayizeye. Aburahamu ngo yizera ibyo umuntu adashobora kwizera, yizera ibidashoboka imbere y'abana b'abantu, yizera ibidashoboka muri logike, muri siyanse, ibyo abahanga cyangwa ubumenyi bwo mu isi bubona ko bidashoboka. Aburahamu arabyizera, ngo amaze kubyizera adakekeranije ku kintu na kimwe, Imana ngo bimuharura ko kugororoka. Imana ishimwe. Iyo twizeye amajambo y'Imana, iyo twizeye ibyo Kristo Yesu yavuze, iyo twizeye icyo ijambo ry'Imana ritubwira, Imana ibiduharura ko kugororoka. Kuko twamaze gusoma ngo ibi ntibyandikiwe Aburahamu wenyene, ariko ngo byandikiwe no ku bwacu, ngo kugira ngo natwe bize biduharurwe ko kugororoka nitwamara kwizera ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Ndashima Imana kuko Imana dusenga, Imana twizigiye, Imana twakurikiye, ni Imana ivuga kandi kivuze ntibesha. Ijambo ry'Imana ni ukuri, isezerano ry'Imana ni ukuri. Icyo Imana yagusezeraniye mwene data, Imana idusaba ijambo rimwe, idusaba kwizera tudakekeranya ko ibyo yavuze ari ukuri kandi izobishitsa. Kandi Imana idusaba ngo aho yadusezeraniye kijya gihe umwanya twarimwo aba ari wo tugumamwo, kugira ngo amasezerano y'Imana abone kuba kuri twebwe. Imana ishimwe. Ukwezwa, ugutunganywa, ugukiranuka, aho Imana idusezeranira niho iheza ikagaruka ikatwishyurira amasezerano yadusezeraniye. Imana ishimwe cyane. Tubona ko Aburahamu ntiyigeze asubira inyuma, Aburahamu ntiyigeze atirigana na rimwe mu kwizera, yagumye akomeye, yaranguruye. Aburahamu abandanya kuba umwizerwa imbere y'Imana. Natwe bene data, naho Imana yadusezeranira amasezerano menshi, ariko tutagumye mu mwanya mwiza, umwanya nyawo wo kwizerwa, umwanya mwiza nyawo wo gukiranuka no kugororoka imbere yawo, amasezerano y'Imana ashobora kudasohora kuri twebwe, kuko ikibanza yadusezeraniyemwo turimwo Imana arico yifuza ko amasezerano adusangamwo. Imana ihabwe icubahiro. Ubwoko bw'amasezerano rero Imana idusezeranya ni bwinshi, buratandukanye. Hari amasezerano Imana idusezeranya mu gihe gito tukayabona, Imana ikabikora, ariko hariho n'ayandi masezerano bisaba ko afata igihe kirekire bivuye mu mpamvu z'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Ahari kugira ngo Imana ishobore kuraba ko twizeye by'ukuri ko ibyo yasezeranye ari ukuri, maze isezerano rigateba kugira ngo tuje ku munzane. Niba hari isezerano Imana yagusezeraniye ikaba yarashikije, Imana ihabwa icubahiro. Niba hari icyo Imana itarashitsa naco, Imana ikigusaba nuko udakekeranya ku kintu na kimwe, ariko ukarangurura mu kwizera, maze ugahagarara ushitse amanga, kuko Imana yavuze ni Imana itabesha, ni Imana idategekwa n'ibihe, ariko niyo itegeka ibihe. Imana ihabwa icubahiro. Bene data bakundwa mu Mwami Imana, Imana ihabwa icubahiro kuko ari Imana nziza kandi dufitiye amasezerano meza, harimwo rikuru rivuga ngo tuzobana nayo mu bwami bwayo. Imana ihabwa icubahiro. Twihangane, ibitugora mu isi ni byinshi, ibiturusha ni byinshi, biduca intege ni byinshi. Urugendo turimwo rurakomeye, ruragoye, n'urugendo rutoroshe, ariko bene data twakurikiye Imana nyamana kandi Imana ikomeye. Imana ihabwa icubahiro. Ndabipfurije kugira ibihe byiza kandi mukomere, kuko iyasezeranye izoshitsa. Naho yoteba, ariko amasezerano y'Imana azoshika. Wera uhoraho Imana abaho umugisha kandi akomeze kubana namwe aho muherereye hose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.